zishobora kumva ingene umugore apfakara baramuwe bakaza bakamutwara itongo abantu babona abantu barorera mugabo ntibagire icyo bakoze ibintu d'ordre juridique abapfakazi bitwaye benshi bararindira ko urwo rubanza ruzocibwa bakabura hariho nka kayi umupfakazi w'imatana yitwa Mbabazi z'Imana Chantal uwo mupfakazi yariciwe umugabo we ngaha mu gisagara ca Bujumbura icambabaje gusumba ibindi nuko bamwishe ntibubahirize n'ikiziga ciwe bakagenda barifotora ikiziga bakireze kitambaye amafoto yatowe mu matelefone y'abo bantu urubanza rumaze amezi 6 rutarasomwa rutarasamburwa bavyita ko barusambura muri gasamburamanza muri cassation rero uwo mudamu ageze ku rwego yaradeprimye kuko ntariko aravyakira ingene urubanza rwiwe ari urubanza n'umwana yoruca mugabo bikaba vyabuze iyo bija adutakambere n'umukuru w'igihugu adufashe niwe mukuru w'ubutungane hanyuma bashobore gutunganiriza abo bapfakazi. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye ndabwira kuri micro ni je nyene Juste Gael inyuma camera mwita umusaza ku mwaka utashe tariki 2023 kwezi kwa ruheshi Burundi n'isi yose burahimbaza umunsi udasanzwe kuri jeyo umunsi mpuzamakungu wahariwe abapfakazi nk'uko musanzwe mubizi mu jambo ry'Imana Imana yama imisi yose irabagiza imfuvyi n'abapfakazi siko turanasenga turavyibuka uno munsi turi kumwe n'umupfakazi akaba afise intaza kutubwira vyinshi aza kutubwira bega uno nta kiruta Imana Octavie nike kintu aza kudusangiza uno munsi nike kintu catumye ashinga ishirahamwe ryo guharanira agateka k'abapfakazi AVR kwa kuri ahandi ndaramusa nyakubahwa Octavie ndakuramukije mushinga ntahigaye izira ko umeze neza yego turaho kandi turashima kandi turakenguruka ko mwemeye kuduha iki kiganiro mwumve ko ari iteka ridasanzwe kubona turi kumwe namwe yego naje n'iteka ridasanzwe kuba hamwe na Gael yego nahora nifuza ikiganiro ca Gael yego cyane ku nyungu z'abapfakazi kuko tuzi yuko ikiganiro ciwe cumvirizwa na benshi badufashe abazogikurikirana bagira icyo bazosigaranamo ntibazokiraho kugira bakirabe bazokirabe nk'ikiganiro kibongerereza uvyo tuza kubasangiza ngaha kwatamuzi nta kiruta Imana Octavie Ntakirutimana Octavie ninde? Ntakirutimana Octavie ni umurundikazi asanzwe yavukiye mu Kirundi. Yego. Narose indero yo kuziko nk'abandi bakobwa ndiga amashure ndagirirwa amahirwe ndubaka urwanje ariko sinagira amahirwe yo kugumana n'umucanco wanje. Rero ahanini novuga ko ari uko kuko burya umwana w'umukobwa ahanini agendera kurya ndero yarose mu muryango. Sinabaye imfuvyi nari mfise papa nari mfise mama barandera ndi imfura bari bankunze hama rero ndabereka ibirori ibyo abavyeyi bifuza kandi ivyo birori nabiberetse nkiri muto. Icyagoranye nuko nyene ivyo birori vyiza vyahavuye bikurikirwa na bibi ata myaka myinshi irahaca ariko twaravyakiriye. Mwaravyakiriye muvuze ati indero umwigeme aronsa akiri muhira ni nayo muranga naho abagiye. Yego. Gushinga urugo kwanyu ryari iteka ridasanzwe. Yego. Bubatse urugo batubwiye ko mwagiye mukiri bato. Yego. Urugo mwasanze rumeze gute? Urugo je n'ukuri ntigwamvunye kuko mucance wanje yari umuntu azi ico ajejwe, yari umuntu responsable, yari umuntu d'abord yandusha imyaka cyane, yamfata nk'umwana umva ko nari intese. Narateta. Yarandusha imyaka myinshi, yarandusha imyaka 14. Umva ko narimvuye ku ntebe y'ishure nkacangira ubugeni nkiri muto.
jewe n'ukuri sinigeze mpangayika mu rugo ngo umugabo arandiye umutima, naramahoro ku buryo agiye nabonye nti vyari vyiza cyane ku buryo bitari kumara umwanya muremure. Ariko imbere yuko agenda umukenyezi afise umucance wiwe, bega hajya urugo rurimo umushinga ntahe ku bwanyu mwe mumaze kubamwo ivyo vyose, yaba hari canke adahari, hari umuntu avuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko cera, wari umeze gute? Jewe tukiri kumwe ubwa mbereho sinarinzi ingene bagera urugo mu bijanye n'uburyo. Kugera urugo nije narugera kuraza urugo n'umukenyezi, mugabo mu bintu bijanye n'uburyo wamenga ntibinandaba. Yarazi ko ari igikorwa ciwe, yarazi ko ariwe ategerezwa kumenya ibitunga urugo, hama jewe akabinshikiriza nkabitunganya. Ndibuka ikintu ntazopfa nibagiye, ico gihe nahembwa ibihumbi 18 gusa. Hanyuma ntiyigera ambwira ngo genda uhembwe. None ariberaho ntazi ko guhembwa bibaho, nkamenya ngo ukwezi kwaraheze mugabo sinje kuyatora. Mugabo ico gihe ibihumbi 18 vyari bifise agaciro. Hanyuma yahengera nko matariki 25 niho yaca ambwira ngo genda uzane bwa busa bwawe. Urumva byumvikane, ntiyanambwira ngo genda uyatore kare ko yarazi yafata kumengana amahera ataca amazi. Ngaro akagera kwezi kuri mu guherangira nawe bimwankiye, ngo genda uve kuzana bwa busa bwawe. Hama bwa busa bukadufasha gushikira ayandi meshi yiwe, ubuzima bukabandanya, nkumva ndamahoro. Nuko vyari bimeze. Wow. Gufakara hari abantu batazi bama babona baduherekeza abantu, nimba atari banga umushinga ntaye mwa mwararonse abana. Ego twararose abana, ariko niwashaka je yitavye Imana tuvyaye umwana umwe gusa. Ariko igituma ntivuga twararose abana, nari mfise umwana wiwe nareze. Hari umwana wiwe nareze yari yavyaye imbere, ariko tukiri fiancé ndamubwira nti uwo mwana tukigira mariage uzoca umuzana ko ntiyamumpishije, hama twe nawe tuze twinanirirwe. Rero ndashima kuno munsi twe n'uwo mwana ntitwigeze tunanirwa, nubwo papa we yaciye agenda twagumye turi amahoro. N'umwana yankundiye, n'umwana tubanye neza. Ndashima mbere muramboneraho n'umboneyeho gukebura abakenyezi usanga mu mitima yabo bumva ko umwana ari uwo yavyaye gusa. Oya, umwana arashobora kugukundira utamuvyaye gusumba n'uwo wavyaye, ariko n'uwo navyaye ndamahoro, bose baramahoro, barakundana. n'ukuri ndabishima. Tubashimire cyane ko babakundi. Ego nawe ndabishima. Imbere ko dushikira icyatumye mushinga ishirahamwe, yego gufakara aba ari ikintu kidasanzwe, ukunda ntimuzosubira kubonana. Turizera ko zorera mu ijuru, ariko ntuzi itariki, nawe ntayazi, ntuzi ivyo agiyemo. Yego kumufakazi babimeze gute guhera ku munsi babitse ati aritavye Imana? Gupfakara ni ikintu kitagira definition. Je pour moi sinumva ingene no kidefinisa, kuko mw'uwo mwanya ububona umenga isi n'ijuru birafatanye. Nkaje no babwira ntiyanagwaye gusa yarasanganywe hypertension. Ntiyananseze, byabaye mu mwanya muto turiko turavugana, umenga ni ibintu vyo gufyina. Nagiye kuvyemera aruko dushitse kwa muganga bakabitwemeza ko yamaze kwitaba Imana. Je nawe numenga arakomeye, bahava bamuvura bihere. Hanyuma nkabaza abaganga bakanka kumbwira ikintu na kimwe, bose bakiruka. Muga kubera yari umupolisi, hari umupolisi umwe yanyegereye arambwira ati ngo ndakubwire, ati ndibareke kureka kukubwiza ukuri vyaheze. Iyo nkuru irabishe Gaëlle, iyo nkuru irabishe. Naciye ngenda ahantu muri koridoro mu bitaro, ndarira hamwe numva umutima wanje ugira uturike, kuko ntuba wumva ivyo ari vyo, ko ivyo bintu vyo baho. Hari abavuga ngo kugwaza umuntu ni vyiza, ngo uramusezera, ngo muranka umwanya wo kuvugana. Nukuri umwanya umwe nivyo, kuko hari igihe utegura n'umutima ukavuga uti ibintu ndabona iyo bijana nkumbure ntibizoba vyiza.
mugayo iyo bije giturumbuka umena nk'ukubiswe n'inkuba ariko ayo mu madoni ukihinyisha ukavuga uti none nkora iki ntacyo ndi bubihindure ko reka ndavyakira uko nuko rero gupfakara nakubwiye ntibigira definition ntibigira uko umuntu yogisigura n'umubabaro umuntu agira nta kuntu umuntu yowusigura ntavyo noshobora mu majambo make ntavyo noshobora gusigura gupfakara hajya ukivyakira ntibigira umwe wese arafise uko avyifatamwo mugabo iconze ico nta numwe aba yorohewe yego we wari ukiri muto yego wiyumva gute no kumenyesha yuko numvise kumenga ubuzima buraheze d'abord nari mvyibushe cyane mugabo mu minsi yakurikiye nariraba nkabona naheze gahiga ikintu cyamaze nkakibura maze kubona ko ndagabanutse cyane niho naciye nihagarara ko ndavuga nti ibintu ifa ko nihagarara ko jewe nyene ndavyakire hanyuma ubuzima bubandanye kuko haragera igihe wenyene ugategerezwa gutora inyishu rero yavuga ngo abantu bo guhanura ngo bogira gute ahanini ni wewe wo gufata ingingo yo kuvyakira hano bafakara ukazubona bagiye mu nzoga nyinshi canke abaye deprime vyaragushikiye jewe nagize amahirwe nta n'inzoga nari nsanzwe nywa nta ngorane nimwe nigeze ngira ku kintu kijanye no kunywa inzoga eka kandi twa dusanzwe dutunze n'abana benshi bo mu miryango kubera intambara yari yabaye hari après 93 ndabandanya ndanigana ndabarera nabaye mw'ivyo jewe ahubwo naciye ndanubaka n'inzu ndafata amadeni kugira nzove mw'iyo nzu y'igisoda igipolisi mfise iyonje ko twari dufise inzu nini y'igipolisi ainsi de suite hama rero ubuzima bwarabandanije nigwanako kuva mu buzima bwo guherezwa ukaja mu buzima bwo kurondera ico umuryango ufungura biroroshe ico rero kiragoye kwakira mugabo umenga Imana iraguha izindi nkomezi iraguha inkomezi zo kubibamwo ico gihe ndibuka narihera amashuri abana tuvukana urumva ko nari nkiri muto j'avais 27 ans papa nawe yarakira umujene yari umuntu atahura nubwo yari umunyagihugu mbwa bari babanyagihugu evori bateye imbere mu mutwe kwa acarambwira ati ico gihe narihira uwunkurikira umukobwa n'umuhungu acarambwira ati umviriza wewe bandanye urihire umukobwa je umuhungu nzosha nimenya urumva vyumvikane ko nawe yaratahuye nubwo atarabishoboye cyane yaratahuye yuko ninjiye mu buzima budasanzwe rero bica bigenda uko nyene tubandanye uko nuno munsi kandi n'ukuri ndabayeho nyene kubera kwifata rugabo kwihagararako kubandanya uteka imitwe nyene wobaho nyene ubuzima bwobandanya yego Imana igacukugwiriza inema irayigwiza n'ukuri amina kabisa Imana iramfasha yego nuko kenshi mwe mwafakaye ku myaka 27 yego umukiri muto cyane yego hari abantu babonye umuntu atangiye afakaye ucumenga n'icwero yarafise rimwe na rimwe ntibagomba kukimuha yego kubera rimwe na rimwe muri societe yacu ushobora gusanga abantu bubaha umukenyezi kubera ijunja ry'umugabo wiwe yego biga vyarashikana ugasanga hari abagomba kukurengera jewe mburevana na domene mwashatse kuvuga hangoye narengewe ni muramwanje yadutwaye ibyacu barantwaye itongo ryo mu Rumonge nuno musi ico kintu carambabaje kirasubira kirambabaza mugabo ca ndavuga nti jewe ubu hako nja kubikurikirana ngo mpave ndabigiremo n'ingorane sindera ababana ndabihevye nuno musi narabihevye sino mu kibano je nta muntu yigeze andengera d'abord uburi umukozi wa leta witondera ku kazi jewe n'ukuri atari uwo muntu yambabaje abandi je ntibambabaje muguno musi namaze gufata ingingo yo gushinga ishirahamwe niho ndonka amaka menshi nkaca numva ntibwabundi Imana jewe yarankingiye ndaronka amaka y'abantu n'ukuri bari mu bibazo bidasanzwe
ari naco gituma mvuga nti dukomeze urugamba abapfakazi baze tuje hamwe dushobore gukingira n'udafise ingorane afashe uzifise kugira tumufashe kuva muri izo ngorane arimwo nubwo tutokiza bose ko na Yezu ntiyakijije bose biragoye ariko naho hogira nabangahe bashobora kurokoka tuvuge duti ce sont les efforts de notre travail. Wow. Tuma dushike cyatumye mushinga association ariko hari ikintu cyama gishikira abafakazi n'abafakari umwana bakeneye affection y'abavyeyi babiri mwico gihe mwe mwabuze mushinga nayo wanyu abana bakiri bato cyane cyaca bigenda gutegurirwa ngo ivyo bintu byose ko tuba tuzi ko umugabo ari inkingi y'urugo umwana mubona nka protection abandi bana bako barakina ati ndabibwira papa iyo babarengeye wowe wacugerageza ukombler vide kuzuza ico kinogo gute je novuga ko nafashijwe nuko d'abord nari imfura mu muryango nakuze mfise iyo responsabilité yo kurera abatoya banje nakuze niyumvamwo ikintu cyo kwihagarara ko no gutanga remarque no kuvuga ati mbe batoya banje buva mwiki mbe vyogenda gute ico kintu rero cyaratumye iryo junja nagize kuri batoya banje rimfasha ku bana banje narabakarira mugabo nkabigisha surtout nkabaha impanuro narabiyegereza cyane tukaganira baca bakura ari abana banyubaha bakura ari abana banyemera bazi ati mama arashoboye rero abana gushika uno munsi narabashikanye ku cifuzo canje uno munsi barabinshima ntibigeze babona ko bari daro vide ya papa wabo uwo mwana mukuru ntari mama wiwe narikeka ntibebasha umwana ntazova aba adeprimati sindi kumwe na papa sindi kumwe na mama ariko naramubwira namushira ahantu ko papa we yapfuye afise 8 ans naramushira ahantu nkamubwira ntumviriza jewe sindi mukaso je ndi papa wawe uzokure wumva ko nsubirira papa wawe wumve ko bijya papa wawe yogukoreye naho ntoshikana aho yari gushikana mugabo nzogerageza cadukura baca bakura rero turamahoro twubahana hajya byinshi bipfira mu kiyago yego ariko bikavana n'indemanwa hariho mama musanga afite indemanwa yo kutagira vyiza ariko usanga n'abana bafite indemanwa yo kutagira vyiza hama madone ugasanga ntibahuje ariko Imana yabahaye impano ko mwese mumera neza mugatahurana biragenda neza. Wow. Yego. Umusi wawe. Yego. Abana bakiri bato wawupanze gute kugira ngo umukenyeza yuko aratwumva ariko araca muri bino bihe nawe akeneye ko abana baronka indero nk'iyo wabahaye. Yego. Nawe amenya ati abana no buyegereza nokora iki muhanura iki. Umukenyezi ahuye n'ibi bibazo hariho n'abahuye n'ibibazo kera hariho abariko barahura navyo uno munsi hariho n'abazohura navyo ejo jewe ndabahanura kwihagararako ni ikintu gikomeye ntujugumire umuntu agukanze ntujugumire kandi uko kwihagararako ntikube mu guta indero hari umuntu azi ko kwihagararako ari ukuvuga nabi oya kwihagararako nshaka kuvuga ngaha nukuba wa mukenyezi amenya isaha atahira nukuba wa mukenyezi ati yahurira ku nzoga ngo agira tori nyishu nukuba wa mukenyezi amenya kubona kazoza kurondera kazoza kabana akanakabereka ati mube muvahe mujahe ukaguma ubisubiramo nturambirwe kuko urambiwe umwana arakujana bisaba rero ubabe hafi umwanya wose ugumu bibasubiriramwo hari n'igihe usanga nk'umwana umenga ntatahuye ivyo uri kuramubwira après nka 2 ans ukumva arakugarukaniye rya jambo wari waramubwiye ati bu mama kije gihe warabivuga sindabitahura no musi ndiko ndabibona niyo ndabahanura kugira ijunja kwihagararako ngoma ndagisubiramo nabandi niyo babimbagije murare nk'ubu telefone mpanuza ndababwira nti uwa mbere wo kwikura mu kibazo ni wewe abandi bazoza bunganira no kugira cœur dur umutima ugumye gahangana n'ibibazo
kamenya uti isi twarayije ko ibyo dutegerezwa gucamo byose tuzobicamo twanka twavyemera. Yego. Kagwana n'iterambere n'indero y'abana. Yego. Abandi bakenyezi iyo bafakaye ku myaka 27 baja mu zindi. Kuri kimwe kudashima kurongorwa na rya mwari mufakaye ku myaka 27. Jewe ico kibazo narindindire nyene ko kimbaza. Ico kibazo je narahatswe kwihomariya ni washaka. Naravyaye n'abana babiri après uwo mwana n'uwo mugabo nari nasigaranye. Fete après 4 ans de veuvage haraje uwundi muntu. Urumva ko nari nafakaye ndi muto. Iyo myaka 4 ndayimara nitekaniye. Hanyuma haraza umuntu twanganye imyaka mugabo ari umusore. Kandi yarasangiye umuryango n'umushinga ntaye wanje. Mugabo batari inshuti za hafi mugabo bari bazinanye. Hanyuma sinenda kuvuga amadetaye yose byarashitse. Ariko we yambwira yuko dutegerezwa kubyara umwana. Kandi akambwira ko dutegerezwa kwihomariya. Jewe byarangoye cyane uwo mwana yagiye kuvuka après 4 ans. Naravyanse. Hari gihe uba wiyizi ukibaza uti none abantu bazobibona gute, bazonjija gute. Iyo ngingo yarananiye gufata, nagiye kuyifata natevye. Hanyuma ivyo kwihomariya naravyanse. Namubwiye nti jewe sishobora gutabana, sishobora kwihomariya. Kubera iki? Imvo ya mbere naribiretse kubera uwo mwana w'umugabo. Ko naravuga nti uhembutse kwibaga rya mbere n'iryo munyumura rihemukako. Uyu mwana mukuru w'umugabo nareze tubanye neza. Papa we ntiyigeze nkorera ikibi na kimwe. Nkaja kwihomariya wa mwana aregwe na nyina atari nyina, aregwe na se atari se. Birancanga ndumva ko ntuvyubahuka, ndamubwira n'ukuri ntibikunda. Hanyuma iyindi mvo igira kabiri nayo nyene nyamukuru yatumye ndabireka. Urumva ko umugabo wanje namubwiye ko agwaye hypertension ntabizi. Nari mvuye ku ntebe y'ishure sinanzi za hypertension nyene zimeze. Nawe nyene cyarabanza kukimpisha. Hanyuma nagiye kubimenya mu nyuma. Uwo wundi nawe acaza agwaye diabete. Ico naco ndavuga none nagiye hone ntangwe gutahura ivyo vy'ingwara z'amakronike sindi ukiva ku ntebe y'ishure ntavyubuze. None ndaheba none Imana wampaye gwaye hypertension aragenda. None nyongeye ugwaye diabete. Numva nyene birancanze nkaca mbona apare wa mwana n'ubundi no hava nsubira muri vya bindi. Bica bigenda uko rero twaravyanye abana b'abahungu babiri. Ubu no kuvuga ubu mfise abahungu 4. Wow. Yego mfise abahungu 4. Mukuru uwo nareze ari Dubai naramurungitse kurondera ubuzima. Umuhungu uwo ari we mfura yanje ni mu engineer. Wow. No ari ku Kiraka. Uwo rero wundi navyaye après arahejeje université. Wow. Umuhererezi agiye mu wanyuma muri Imanite. Ubuzima bwanje nubwo jewe ivyo simpora ndabihisha ko n'ubuzima nabayemwo sije nagize ngo nimfakare nkiri muto. Hanyuma no muri association mpora ndabishinga nkarashinga intaye nkababwira ubuzima bwanje ngene bumeze. Hama rero mu nyuma vya bindi vyaruhiye kuba kwa kundi yari marié mugabo nundi ya diabete acararemba. Bari yarafise famille yishoboye baramujana mu Bubiligi kumuvuza malheureusement aciye yitabira y'Imana. Imana mwakire. Yego no vyagenze. Turi ngaho nyene murashiye mu ivyo bibazo vyose. Yego. Mugwana gute kugira ngo rimwe na rimwe uvuga ati ibibazo vyose iyo tubana iyo tutabana ugwana gute n'ivyo bibazo? Ivyo bibazo narijya abana basangiye abapapa batatu abapapa babiri. Yego. Ivyo je nta bibazo ndabifisemo. En fait kuva ico gihe nase kwihomariya naciye nsubira mu buzima bw'umupfakazi bisanzwe. Nta kindi cyasubiye kumvuruga mu mutwe.
navuze nti d'abord narageze igihe ndavuga nti none je ko ntari umukobwa indiscipline sije nateguye ko bigenda uku mbere naciye mbona nti abo bana babiri nabonye umenga ni Imana yashatse kunshimira ukuntu nareze uwo mwana wa mbere w'umugabo sino je nta projet nari mfise yo kuvyara abana numva umenga abo babiri barankwiye mugara situation yaraturunye uko vyagenze bigenda uko atari uko mvuga ngo nitwaye nabi canke ngiziki n'umugambi w'Imana n'umugambi w'Imana niko nabifashe Imana yarabona ko abo bana ndabakwira bampa uno musi rero ndi mu bwo buzima nibere kumwe n'abo bana banje ndaryohewe ko nabakujije ndashima Imana nuko Avera ishiramwe riranira agatika k'abapfakazi yego arishinze byavuye kuki washaka gushika kuki je niyumvira ishiramwe ya Avera niwashaka sinatanguye kwiyumvira Avera oya natanguye kwiyumvira kugira chaîne ya YouTube mvuga ku ba femme chef de ménage kuko ubwo buzima bwa femme chef de ménage n'ubuzima bwamvunye ndabaye mu gihe kirekire après tout urumva ko ari fardo niyo bishobora apene nshimira umuntu yabimfashije kugira bikunde ancréer iyo chaîne ya YouTube Daniel naramwerekanye muri assemblée générale turamuha n'agashimwe gatoya tumushimire cyane ego hanyuma yani n'umudirecteur wanje ku kazi kubera yari yaramenyereye ibintu by'ubukorikori ndabimusaba arabimfasha ndashika ku ndoto zawe urashobora kuyabwira iyo chaîne kugira bagakurikirane malheureusement sinkiyarimanka cyane ntugira active oya mugabo yitirirwa izina ryanje ari Ntakirutimana Octavie ego nubu hari ko ibiganiro byinshi natanze ico gihe iyo nshaka kweveye abanywanyi bumva iyo vyahereye ndasubira nkabiba partage kuko vyari riche cyane femme de ménage ego oui femme de ménage ego femme chef de ménage femme chef de ménage ego femme chef de ménage hanyuma rero abagiye barabiraba niho baciye batangura barandondera naca ntangana nimero za telefone abandi ba femme chef de ménage batangura kundondera niho rero twaca twiyumvira kugira ishirahamwe a partir y'iyo chaîne ya YouTube qu'est-ce que j'ai fait naciye ndondera aba femme chef de ménage mugabo baba veuve nubwo navuga femme chef de ménage na visa les veuves kuko toutes les femmes chef de ménage ntibasangiye ingorane uri mu divorcé n'umuveuve ntimwa mufise le même problème hariho n'abatigeze bimaria muga akaba femme chef de ménage nca rero nca mu ntara nkarondera umuveuve umwe naho naca ku muntu nziyo bakandondera umuveuve umwe nca créer groupe ya WhatsApp y'abaserukira intara zose nimba ari intara tutaramuronka twe twamaze kuja hamwe tugaca tumurondera burya association yatanguye uko turumvikana muri groupe ngene turayita AVR association des veuves responsables mu Kirundi ni ishirahamwe ry'abapfakazi bazi ico bajejwe ishirahamwe ryakuze uko riri au niveau national riri kujya hariho comité national hariho na comité provincial nukuvuga ugiye mu Kirundo ugirondera AVR hariyo comité muraganira ugiye mu Rutana ugiye mu Cankuzo ugiye jewe uno musi nta na hamwe noja ngo mbura abanyakira aho ngiye hose ndisanga nuko rero AVR yaje yego muhaje kugira mukemuriki hari ikibazo mwabona kiri mu bapfakazi ubwa mbere jewe ndavyiyumvira nabonye irungu mu ntango ico tucita ubujenyene twese umva duhuriye kuri ico kintu c'ubujenyene bwo kuburi wenyene burya naho twihagararako kuburi wenyene n'imvune uvyanka canke uvyemera hanyuma turongera turaraba abapfakazi bahura n'ibibazo abapfakazi barakeneye assistance psychosociale et juridique ivyo vyose rero ndaraba nti tugiye hamwe nkumbure burya l'union fait la force
hashobora kugira n'umuntu avuga ati via ijya association turashobora kugira ico dufashije cyane cyane ku bapfakazi bantaho nikora. Tuno munsi turi abapfakazi bari mwishira hamwe ego ariko turaserukirana bajya batari mwishira hamwe batishoboye kandi turamaze gukorera sinovuga ni benshi cyane gahari amaka menshi tumaze gutorera inyishu bikagenda neza. Nuko rero twe twimvira association kugira ngo dushobore kugira ico duterereye mu kugabanya cyangwa mu korosha ibibazo abapfakazi bahura navyo. Ibibazo abapfakazi bahura navyo mbega mu maka mu bibazo muhora muhura navyo abakenyezi b'abapfakazi babitura usanga ari vya bikunze kugaruka kenshi. Hariho ibibazo rusangi, hari ibibazo rusangi dufise vyo kuba turi twenyene, ivyo ntaco turamenyene tuvyihereza mu matemoignage ainsi de suite. Ariko hari ikibazo gihanze cyane abapfakazi, ibintu d'ordre juridique. Abapfakazi bitwaye benshi bararindira ko urubanza ruzocibwa bakabura rukagenda umenga gohera amazima yongo. Ico kintu kiraturagishinga ku rwego mudashobora kwibaza. Za wumva umupfakazi agutelefonye je ibintu vyanje bimeze uku naritwaye naragize uku ngasanga nanje ntaco ndi bubikoreko mugabe ico nshoboye nkagishikiriza abadukurira kabatabariza. Ego no banka karorero ministre wa intérieur yarigeze gutumira inama y'abaserukira ama association n'abaserukira amashengero. Ndagira amahirwe ubwo butumire buranshikira ndayijamo. Naramubajije ministre wa intérieur ndamutura ibibazo by'abapfakazi ku mitumba itandukanye mu gihugu cyaye mu makartier ingene twozohora turonka inyishu z'ibivyo bibazo. Nukuri yaranyishuye neza ambwiye ati le gouverneur bose muri ngaha wewe ukazokumva ka telefone ya gouverneur w'iyo ntara umubwira uti hari umupfakazi kanaka ariko arahura n'ikibazo kiniki niki. Ico kintu cyaradufashije nubwo hari amaka nuno musi ataronka inyishu nagira ndababwire ko aronka kayo mu Kirundo umupfakazi niyo kana raye numvise umupfakazi yapfakaye akitwara agatsinda yarayatsinze muri TGI tukeze ubutungane. Ego nukuri mu Kirundo Tribunal de grande instance TGI Kirundo nukuri ndayishimiye cyane cyane yaravyitwayemo neza. Ngira ntibikenewe ko renda kuvuga ka uko yari imeze mugabo ndakenguruka cyane. Ariko hariho amaka yandi nayo nkumbure akanya nikaboneka ndaza kuyavuga tuguma dutakamba mbere bishoboka dutakambere n'umukuru w'igihugu adufashe kuko ni washoboye gutegeka umurundi wari we wese niwe mukuru w'ubutungane hanyuma bashobore gutunganiriza abo bapfakazi. Yego ayo makayandi muguma mutakamba nk'amakamizi gute? Notanga uburorero hariho nka kayo umupfakazi w'Imatana yitwa Mbabazi z'Imana Chantal. Uwo mupfakazi yariciwe umugabo we ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Icambabaje gusumba ibindi nuko bamwishe ntibubahirize n'ikiziga ciwe bakagenda barifotora ikiziga bakireze kitambaye. Amafoto yatowe mu matelefone y'abo bantu jabo bantu sindabemeza ko sindi ubutungane. Uno munsi urubanza rugeze muri Cour Supreme muri TGI Muha yaratsinze uwo mupfakazi ariko rugeze muri Cour d'Appel aratsindwa arunguruza aja muri Cour Supreme. Urubanza rumaze amezi 6 rutarasomwa rutarasambugwa bavyita ko barusambura muri gasamburamanza muri cassation. Rero uwo mudamu ageze ku rwego yaradeprimye kuko ntariko aravyakira ingene urubanza rwiwe ari urubanza n'umwana yoruca mugabo bikaba vyabuze iyo bija. Nukuri ndatakambye umuntu wese bafise icafasha
afashe urwo rubanza ruve mu nzira, cyane cyane Imana yo mu ijuru ikoreshe abo mu isi kugira bose bafise ubwo bushobozi urwo rubanza rufata umurongo. Nukuri byo duhimbara cyane ko turiko turabona ko ubuzima bwiwe ashobora no kububura akagwara ama hypertension, n'ababana bari bamuziga ku buzima usange barayerereye kubera izo ngorane. Kubera iki gutampakambira umukuru w'igihugu? Tumutakambira kubera ari we ari umukuru w'ubutungane kugira ashobore kudufasha kuri ico kintu. Hariho n'uwo ushobora kubimwibwirira bimubwiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu, nukuri ndabasabye mudufashe kuri iyo ka y'umupfasoni Mbabazi z'Imana Chantal n'uw'imatana, binashoboka mwoheza tukabamenyesha uko urubanza rwe rumeze canke nawe nyene akabibibwirira kugira bivuge neza gusumba uko je no bivuga. Muzoba mukoze nyakubahwa. Yego. Muraduha akarorero ka Mbabazi z'Imana. Yego. Tuvuge ko rimwe na rimwe hari abakenyezi usanga rimwe na rimwe bagize ibibazo byo kuba deprime kubera rimwe na rimwe imanza zabo ziteba canke zigacirwa mu bwango ndako. Nakubwiye gayera amakafise ni menshi sinavuga ngo ndayamara. Reka ndabahe kayiwe Gitega. Wowe twarashoboye kumetiriza kayiwe mugabo no munsi biriko birasubira kuba bishasha. Uwo mudamu ni umunyagihugu wo mu Kirundi. Yararenge donc baramu sinobivuga byose ni birebire. Yarabeshewe ibintu vyinshi gushikaho afungirwa mu mpimba Igitega. Muti mwabimenye gute? Association yacu AVR nababwiye kuri représenter mu ntara zose. AVR antenne y'Igitega yateguye kuja kugendera abapfakazi bafungiwe muri prison. Uwo muveva caboneraho yitwa Ndikumana Joseline ava ku musozi yitwa Kiyange muri commune Makebuko. Aca aboneraho akajya aravuga ati mana ahantu haje abapfakazi reka nanje no munsi mpebeshikiriza ibibazo vyanje ko ndarushe. Hama rero arabibashikiriza, professeur aca arabidushikiriza kuko numva abo baduserukira nibo baca batubwiriza ka twararuburanye gushika tumukure mu gasho. Aha mboneye hakanya gushimiranya kwa guverineri w'intara ya Gitega. Jewe naraduze guverineri aranyakira sanga karayizi aratubwira ati nukuri nzobafasha uwo muntu aveyo. Hanyuma turashiramo no mu avere wacu twita abavere. Umuvere wacu yize amategeko turamudepesha umunsi aburana aragenda nukuri avayo urubanza rucize. Yari yaribagiwe nta nuwamwumviriza nta nuwagirike. Wewe rero ibibazo vyamushikiye ntibinasanzwe. Ikibano caramwanse bimwe tudashobora kubabwira. Inzu we bari baraturiye naho yari mu gashinzu bari barayituriye. Musitani yakora ibishoboka ngo yubakwe biranka. Guverineri Roka yarayizi. Hanyuma bamaze kumurekura aca tubanza kumupangira Igitega. Tumupangira 2 mois. Mugaha cyaboneka umupadiri avuka Igitega ari hanze aramwubakira akazu muhira. Mugabo umva abana bari barasanzaye atashe imbere yuko gushika ngaha bariko baranayubaka abafundi barababuza kuyubaka. Burya je du telefone uwo mukuru w'umutumba ndamubwira nti nyakubahwa twebwe tufise ishirahamwe ry'abapfakazi. Abo bantu bariko barabuza abafundi kubaka vyangaje agahanga kawe niwe le premier responsable uzobazwa ivyo bintu. Ari sigura avuga ngo nukuri ngo urumva ngo ngiye kubiraba ni mu birabe bive mu nzira kuva ico gihe baramwubakira inzira hera. Bwako matari yararimye tutabona ingene azotunga abo bana cha turonderera irerero abana. Butwara bashize mu irerero abo bana 4 n'ubu baduze muri vacances hirya yejo. Mwana mukuru ubu ni championne au niveau national mu bintu vya kungufu. Wow. Nubu yarahase kuja muri Niger vyase gato ariko on prévoit ko ashobora kuja muri Egypte au mois de janvier. Wow. Rero turiko turakora ivyo dushoboye
abana rero baraduze muri vacances mugabo rero no musi turiko turonka amakuru ko basubiye kumutegera ngo bamukubite ngo bamwice nibirebire ariko ubu nzosubira kandi ntakambe telefone uwo mukuru w'umutumba ndamubaze kuko yaramaze imisi ari amahoro nimba ababanyi bari barabonye bati uyu muntu n'abana bagiye tutazi iyo baroye arafise ikimushigikiye uburengo vyasubiye kuba bishasha ariko tuzobikurikirana. Niki kintu musaba les autorités locales? Les autorités locales tubasaba ko umugore apfakaye bamuba hafi bareke kumutererana. Sisho kumva ingene umugore apfakara baramuwe bakaza bakamutwara itongo abantu babona abantu barorera mugabo ntibagira ico bakoze bakabire kuko no bakaro nk'uwo mugore wo mu Kirundo yaratsinze yari muramuwe uwo mudamu yarafise itongo umugabo yari yaraguze afise n'impapuro muramu waca ahimba izindi impapuro wa mugore yarima nawe akaja kwimbura ngo nahiwe ngakame mu turashima ko bamuhanye tegezo kuzofungwa imyaka 8 bamuciye na amande ya 7 million urumva kameme sava ku cyaha yakoze azogihanirwa twongera dusaba ko niyajurira ntibizomere nk'ivyo vy'uwo wundi ngo dusanga muri cour d'appel baramwijeje kandi ikosa rihari rigaragara yego nuko wabafakazi bafise ibibazo yego bariko barabitura yego ariko niki kintu muhanura umufakazi ore wese kugira ngo ntabe nawe utera ikibazo yego birashobora gushika mukamenya umufakazi atera ikibazo mukora iki kugira ngo ntibatukishe izina umufakazi bo twebwe naje ndamaze kubona kankizo bigashika ugasanga ka umupfakazi yaje kukubwira final mukaza gusanga nawe nyene ntiyera nico gituma umuntu adutobiye ikibazo turabanza tukitonda tugashishoza tukabaza tukumva neza ko ivyo ariko aravuga ari ukuri kuko nabo nyene twese nituraberanda arashobora kuza kuvuga ikintu kuko yumva ngo hari urwego rw'abapfakazi yoza kuvugira hamwe dawo mwishira hamwe ugasanga ariko ariyeza kandi nawe ari umunyamakosa ico gihe iyo dusanze ari mu makosa turamuhanura twamwereka duti ivyo warimwo sivyo genda witwara uko natwe turabibona ko bishika umuntu akeneye kwituravera abasanga he amantene yanya ari he na hehe yo bakura he yo bakura ku nimero yahe jewe nimero zanje ni 79 940 823 biro yacu dukorera aha muri galeri Beriko aho iruhande ya meri niho dufise akabiro niho dukorera mugabo kenshi siho tuba turi nico gituma umuntu abahaye nimero ukeneye ko tubahurira urantelefona noneho turi benshi termanke ukeneye nimero zanje ntuziburura umupfakazi oya turi nka muri meri turarenga 150 mu gihugu cyose abanywanyi turarenga mu 700 urumva rero turi tellement nombreuse abo rero ngira nta na Emilienne baraza mwishira hamwe murazi igihugu mu gihugu turi benshi cyane rero umuntu yarondeye nimero zanje nukuri ntazibura oya ntazibura hari cyari gikeneye tutova nga tutavuze ikintu tutova nga tutavuze nibijanye na journée internationale dédiée aux veuves umunsi mpuzamakungu hariwe abapfakazi uwo munsi mukuru ko twagize imana ukabaho wemewe na Assemblée Générale des Nations Unies le 21 décembre 2010 rero twe tumaze imisi dutakamba ko tuhora tuwufeta tumaze imisi dutakamba ko uwo munsi mukuru wo kwemegwa mu gihugu cacu kujya hari umunsi mukuru wahariwe umwigeme hari umunsi mukuru wahariwe umukenyezi mwirimizi gutyo twokumva ko igihugu kidushigikiye igihugu kituzi igihugu kizi ko dufise ibibazo nkumbure bukebwe tukaronka na cadre yo kuvugiramwo ibibazo vyacu ikindi no vangaha nshikirije twarifuje kenshi mbere subire ntakambire nyakuba umukuru w'igihugu ko bodushiriraho urwego nakujya hora habaho commission indépendante
natwe habe ini commission nationale independante ijejwe ibibazo by'abapfakazi ku buryo umupfakazi adafatirwa muri rusangi rw'abakenyezi kuko kenshi iyo twafatiwe muri rusangi rw'abakenyezi dusanga abagore bariko bashikiriza ibibazo bafitanye n'abagabo babo twe tugaca tubanwaye rero vyari bikenewe yuko turonka urwego rwacu hamwe n'umupfakazi haravuga ati uno musi turafise urwego dushikirizamwo ibibazo vyacu turafise urwego tuvuga ibibazo vyacu abo tubibwira bakavyumva hanyuma bakadushikira imbere hama rero urwo rwego rugaca rugira ro plaidoyer rukavugira abapfakazi bugira uko urabavugira uri mwishira hamwe nuwo bavugira ari mu urwo rwego goba gwashizweho n'igihugu nivyo bari co kimwe goba rufise ingufu nivyo nasaba rero abashimire mufasoni Octave yego murakoze cyane byari iteka ridasanzwe yego cyane mwanteye iteka natwe mwari duteye yego cyane muturamukije abanywanyi yego turabatasha noneho bazoca babikurikira yego nuko reka tubashimire mwebwe mwese mwavyo murimo murabana natwe ufashije umufakazi cyangwa imfuvyi ububikije imana no muri bira biranditswe yego uburundi nubwo abarundi muri abo barundi harimo n'abafakazi kuri micro ya Jonyene Juste Gale Kedron for Morsa nyuma ya kamera mwita umusaza ni haramba amahoro yaramba imfuvyi n'abafakazi ni haramba imiryango uburundi no kwisi yose bye bye, la vista. Hola, ushuro, ushuro none.